ugwaruka rukuze mu mutwe hugaye ntaco rumva. Muzire murabe ubuzima bwo gwaruka w'umusportif n'utari umusportif, muramubona basa ntibasa. Murazoraba niyo umuntu niyagize ingorane vyakira mu bugwa neza bacavuga ngo n'umusportif, sivyo ngo vyakire sportive ba sivyo, naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye nta nzinga zugaye. Niyumvire iyo uri kwirigara muri ko muravuga muyaga ibyo mushaka byose, ibintu biva kwirigara nta namwe byubaka neza. Ko kwirigara ubwa mbere habe imyidogo, usanga muri ko muvuga ingorane gusa, ariko mweze kwina umupira naho watsinzwe ubwo muvuga uti natsindiwe. Usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywa rumogi, nta handi biva nimuze murondera handi. Aha rero turiko turarondera aho ugwaruka bwo mu gisagara rukinira, no kugira ngo ntimuje mu marigara. Ivyigwa iyo biheze mu ishure nta kuja mu marigara, ucuja gukora ikindi. Mu mazi mwese ndabivuga, Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka. Iki duhakanya gatoyi ko gukora, gatoyi ide mugabe ingorane twebwe abisi dutera. Ako gatoyi ko gukora duca bishaka kuruhukamwo. Ubutabitegera baza sekuruza wa sogokuru yaho ntaruhutse. Wabonye dukoze tutaruhuka mara igihe kingana iki kibuga cabaye neza. Yari ukwezi kumwe n'inusu sawa. Iki kimwe canke aho gushikari aha hose epipodari jaho ingo nawe ndiye epipod uravyemeye ntuvyemeye. Uyu ni wewe wanje ndababwije ukuri, muzobona mu myaka nka 20 igitabo cyanditswe kivuga kiti miracle buhunde. Ubumwe n'urukundo mu gushira imbere neza ya bose, imbere turara kumana amaboko hejuru, ibiganza vyacu haraba banyisarunyuta, abakozi ibikorwa birenze, harabamenye amabarabara, isipirika imboko ku mugongo, kwizuba rimwe n'imbwa gahanga, enyamushikura nyam
imana tubanze tuyikomere amashyi. Hari ikibazo ngomba mbanze numve twese twibaza. Igihe mu gihugu cy'u Burundi twari turi mu ngorane ata mahoro dufise, wari kukubaza togo amahoro yakoze iki? Wari kwishura iki? Uwo guha amahoro ngo wo yakoze iki? None ko tuyafise muri ko muyakoze iki? Erega Imana iguha amahoro kugira ngo ushobore kwibohora, ushobore kugira umwidegemvyo wo gukora ibikorwa bikuza ubuzima bwawe. Musanze nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo amererwe nabi, nta n'umwe. Ikibi cyose muzobona kuri iyi si cazanywe na Shetani. Nico gituma rero Imana yama ishaka ko tuba mu mahoro, turonka akanya ko kumvira ibikorwa biduteza imbere. Aha mu gisagara abeshi bahari, mu gisagara usanga umuntu atabona icyo yokora kubera hari amaserivisi gusa. Ino ngaha muri iki gisagara uravye aha mwese abavyeyi banyu basokuru banyu bamanutse baje muri service. Mugani bo bari bakwiye bonyene, hanyuma bacora tuvyara duca tubabeshi. Ico gituma tegereza kurondera ico dukora. Ugwaruka rukuze mu mutwe hugaye ntaco rumva. Muzire murabe ubuzima bwo gwaruka w'umusportif ni utari umusportif. Muramubona basa ntibasa. Murazoraba niyo umuntu ni yagize ingorane vyakira mu bugwa neza bacavuga ngo ni umusportif, sivyo? Ngo vyakire sportive ba, sivyo? Naho bigoye nuvuga mu sportif n'umuntu ntiyugaye, nta nzinga zugaye. Iyo rero udashobora kugira sport camwumva ukura inzinga zugaye. Narumvise igihe tangura kubaka irya stade, ab'imipira y'amaboko n'abaci bavuga ngo tweho gute, ngo tweho gute. Nta n'umwe ashobora kwibagirwa. Mwiyumvire iyo uri kwirigara muri ko muravuga umuyaga ibyo mushaka byose, ibintu biva kwirigara nta na rimwe byubaka neza. Kuko kwirigara ubwa mbere haba imyidogo, usanga muri ko muvuga ingorane gusa. Ariko mweze kwina umupira naho watsinzwe ubwo muvuga uti natsindiwe. Usanga mubigira neza. Kwirigara niho hava abanywa rumogi, nta handi biva nimuze murondera handi. Aha rero turiko turarondera aho ugwaruka bwo mu gisagara rukinira, no kugira ngo ntimuje mu marigara. Ivyigwa iyo biheze mu ishure nta kuja mu marigara, ucuja gukora ikindi. Mu mazi mwese ndabivuga, Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka. Yaduhaye umwanya muremure ubaho wo kuruhuka. Ikiduha kanya gatoyi ko gukora, gatoyi ide. Mugabe ingorane twebwe abisi dutera. Ako gatoyi ko gukora duca bashaka karuhukamwo. Mwandegereje. Amurazi ko Imana yabateguriye umwanya munini cyane wo kuruhuka. Utabitegera bazasekuruza wasogokuru yaho. Naruhutse. Amaze imyaka ingahe aruhutse. Sekuruza wasogokuruza. Amaze imyaka ingahe aruhutse. Ariko araruha. Hari imyaka ijana amaze kwisi. Cyo yumvira Imana yagwaye imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza byo kuruhuka. Mugabo utwo dukeya yagwaye two gukora ugashaka kuturuhuka. Ehera ku munsi yaduhaye umunsi umwe n'amasaha 28 ntare yaduhaye. Mugabo hariho abantu atanga amasaha 5 bakora kuri ayo masaha 28. Nari nko tutotanga raporo iyihe kuba tuzatriyumvira igihe Imana yari mu muntu
yaciye imuha kugaba. Burya nta muntu n'umwe gatari mukuru. Barimo bizi. Hamwe muzi ko ari cyo mukuru gusa. Aha mwese murababwiriza. Mwese ababwiriza. Imana iremye umuntu yamushize muri uwo murima wayo ngaha ku isi yari yateguwe. Ikivuga iti uwurime uwuzigame ni bibiri. Nta yindi devoir Imana yaguhaye ngo ugabe ibikoko byo ku isi, ibikoko byo mu mazi n'inyoni zerera mu kirere, byose ubigabe. Ibintu byose biri ku isi Imana yaciye biguha bigabe. Ari nta n'umwe adafise icagaba, nta n'umwe. Kera tukiri abana sinzi ko abavyeyi baracatwigisha, batwigisha yuko kizira kwica umuserebanyi. None umuserebanyi ngo umuserebanyi ho nyene uciye umurizo ngo nyoka acika amabere. Niko batubwira. Kubera iki? Kwari kutwigisha gusonera ikinyabuzima cyose kugisonera. Ikintu ntigeze numva umuntu yigisha kugisonera. Inzoka Imana yavuze ngo zokwanganisha n'umugore, abiwe n'abawe ntibazopfa bakundanye, ngo uzobakomora ku gitsinziri, ngo nabo bazogukubita ku mutwe. Uzura n'uwishe inzoka ayikubita ku mutwe kugira amenye ko yapfuye. Inzoka niyo mbi rero. Kubera iki? Niyo shetani yaciyemo mu guhenda umuntu. Nizo twacironka igihano. Inzoka nawe uraramo gute ntipfa ibaye bizokureka imuhuye. Abavyeyi bavyaye murazi banka ibintu bibiri. Umuvyeyi aranka ikinyabwoya akanka n'inzoka. Kuvuga ati yenda biri cyo kinyabwoya gavuga kimbabira abana. Umunsi umwe rero inzoka n'ikinyabwoya byarayicaye biravuga ati none ko twebwe abisi badutoteza ntibiki. Kubera kiragwa dutoteza aho batubonye. Bica bigira inama bivuga biti muhungu duhinduke, twihinde. Tudahindutse ibara riragwa. Hanyuma rero bica bigiyo nama, inzoka kiragenda iti jenge kwihindura n'ikinyabwoya kindihindura. Ikinyabwoya gica cihindura ikinyugunyugu, inzoka nayo iriyobora. Hanyuma inzoka iyubuye ikirasayangana kabisa irabashashe. Ikinyabwoya naco ikinyugunyugu abana bacu batawuciruka ko bagikinisha, akanyugunyugu urabona ukabonye n'agashugwe abana bago bakiruka ko bagakinisha. Hanyuma inzoka yoyo bayibonye n'ubundi bayiruka ko n'ubundi. Muri ikinyabwoya coco ababisira ko baratemuka. None ko kera yiruka ko we nawe bamukinisha. Umugabo we narihinduye rero. Ati nawe warera tuwe warihinduye. Ati mukabigisha byagumye ari ryarindi n'ururimi rwagumye ari rwarundi. Bati nico gituma we ntiwihinduye. Mugabo je ikinyabwoya urabona cyaciye cicikira akanyugunyugu nticyasubira kubaba yabiraheze. Rero hajya twebwe turugwaruka. Jewe nitwa Sebarundi, duhuye no gwaruka nta kintu nza ndabigisha ubwo buntu. Nk'ubu umuntu umubonye muti aturiko tuvuga ngo imbere ni heza, hajya mu mutwe ndazi yuko ari waciye avuga ati nari narabuze aho nkinira, iyi teri bayeho ndabona ko tarazaje zishobora kuza, imbere ni heza cyane. Ari ibibuga novuga ko bwariho hambere hari ibibuga bishobora gutuma ugwaruka ngaha tugira aba jeune talent ahanyana ikigiki. Nico gituma nafashe ingingo ganda kigira ikigo. Iki kibuga mubona cyo ngaha haruguru nico gifise tere standard ya atletisme, piste ifise mesure standard. Hariyo vyose ibya atletisme biri ngaha, byose birahari. No kuvuga yuko uri mu atlete ngaha hanacyo itabera baza kwizera yahirutse naramuvuga ngo huha ravyibuka n'abazovu bose muvuduka avutura kabisa ngaha na Francine niho hamwigishije sibyo gafara agenda abwire. Aha rero uhabonye gutya tarazanyu
niho muzozipimira ku mugoroba ari uvuye ku kazi amashuri heze muhora muca mwerigara zaha bamwe barakina bakaruha abandi barakina bakaruha tugomba ko iki kigo kizoba ikigo cy'ugwaruka kugwaruka nyene abari mwe muhagera kuko nasanze hagutse atwoshobora kubaka nayo amasare bakinamo za ping pong tukahagira noneho naho mushobora kuza mukagira n'ibindi ngaha murashobora kuvuga muti jewe nahora niruka ngenda mu biyayura mutwe mu nzoga ngira ngende harya ari naheza gukina cyane nkora agafana buzoba bwije cyane nitahira muhira aha tuzotuzanira indero nziza ku bana bejo hanyuma rero letala tuzibone tuzanire azana gafeza none sport mwari muzikari feza zitatoka kwa hii michezo aho dukina tutazoja muri shamba Bamera mashi Elsa numaze Francine reka ndabwira Francine ndamuzi ari umworo mbere umukene we naje ndumukene simbuzi cyo nkeye mugabo ba Francine ba muri Nyakazi genda murabiza kahamwe ari imyaka none 15 nahe mu myaka mikeya yavuga twabwiye imbora kazoza Francine yamaze gushika mu 2040 ubu ni bari kwafata ukoka abandi ahubwo bashikeyo ireka nuko nyene nawe aca afata ukoka abandi akabaduza nico gituma twebwe ibyo turaba imbere nta bindi Burundi ngabaze gukira ko rurafise urwaro uru ruvyaro rushasha Merece nimwebwe ngendera ko nimwamubona naciye niyubu najace niyura mu rwaro kubera iki kisi frote sipiki wana nasuneba ukasuneba nkawe ubushafu yabaye mutama naze ndamwereke naje mu rwaro kare kadaca abo musore ajya murazi mu kuduka imyaka afise mugabo kubera yamira mu rwaro kaguwo uraba n'umusore aha muri mwebwe mwazo abo musiga kari banga kandi ari muzehe rero ndanezerewe cyane nezerejwe nuko mbonye mwese iki gikorwa mukishimiye kandi mukinezerewe kubona mwaje mungana ukuvyerekana ko mwese murashasha yuko ngahagira ikibuga kuko amuzokina mwijoro mukine kumuranga ibyo biranezereje icyo turavuze ntidutangure ukwezi kwa gatandatu tutafise programme tugiye ikibuga tuzosa guhagarara cyuzuye tuhigiye kingane cyaba engineer mwasaze rigiye kingane engineer responsibility wabonye dukoze tutaruhu ngo mara igiye kingane kikaba ikibuga cyabaye neza yari ukwezi kumwe n'inusu sawa iki kimwe cyanya aho gushikari aha hose epipodari jaho ingo nawe je epipod uravyemeye ntuvyemeye uyu ni wewe wanje nawe no engineer epipod no engineer niwe uno namukoze wanje shaje domisyo karaje vy'inyubako umviriza rero nimwe aba mwumva mutavyumvikana ko neza gira inama ibikoresho ntimuze mu mfane rero mumbwira muti mumvuze muti bipfuka 5,000 y'isima cenca za kwizana ishiraho ayiza arashira gravier ndayishira ibyo mukeneye byose ndabirunda ugwaruka ico ndabasavye mendevre kameme namwe nimiburi 80% mendevre azabimwebe reka nibigoye shaka weekend muce mva muti weekend jewe ndaza gutanga ikivi weekend nubundi afise n'umwanya hajya ku mugoroba
ashaka kuvuga ati nanjye ndagiye gutanga ikivu kugira ngo mendevre amahera agabanuke turabe ko ayo mahera nayo azoca aja gukora haruguru kuko ni piste hari abagize ubwoba bwajya amazi ajya haruguru. Aha patiri turi kumwe ngaha arihe patiri yamuremye yo ngaha kuri Saint Esprit nguriya twavuganye ajya amazi tuzoyateretera hariya nyene indani hariya neza ku buryo aha azocamera neza mugatubaze duheze aha ibimuvuze birashoboka burya iyi stade hari umuntu yarazi yuko irahereka igihe kandi twageze gucerera ukwezi kumwe kose kagucerera. Hari abantu bari bamvurutse gatoyo turacerera hari abantu bazi kuvurugaga no ngaha rero tushiremwo ubwenge inkomezi abajene barakeneye yuko batangura gukina mu gihe gitondo. Iyi headed line basi genda bahe amezi abiri tube duhejeje ikibuga genda zitema na chanzohora nzaho gashi darose naja tuzoza turakina atacami anaje nzohora nkora nk'uwikorera naje rero mwese ntimunihagire uzova ngo kurarikwa kwa gatandatu ho twabe tuzi ko ari assemblement muze yavyumvise ba musitanteri bari ngaha musitanteri cyane wa Ntahangwa mugume munza murararikana ikibuga ni ikiwacu kuko ikintu cyukoreye ni vyiza ari wewe uvyikoreye genda keneye abanonotsi kandi ngaha tuzohakura abaja abo muzosanga bariko barabagura baja gukina hanze baza muri equipe nationale bamaze kubagura kubera twese uzoca tubivuga ngaha mu mezi abiri twe duhejeje bica duduga aha naho turabe ingene tuhakora naho nyene ba epipode bazoba barahiga muri kumwe na patiri ingene dutereta ry'amazi cane aba engineer ntitubagore tuza ngaha tutabanje dutereta ry'amazi ingene bizogenda n'amazi mu isanzwe nasanze menshi n'ay'imvura ku buryo dushobora no kwiga mayeri amazi azoravomera iki kibuga muci yose tukakura hanyene tutiriwe turarondera regide tukagira forage. Hari handi mbona tuzokubaka utuntu kuko espace iriho ngaha abajene hashobora kuba yende panuisement des jeunes de la ville de Bujumbura. Namwe kigwa nobwira indongozi zose ziri ngaha icambere tumenye kubungabunga ibintu dufise. Ahantu je naje mangeze je gutembera ngo ndabe aya matere kuko niho horabera ko amafinale niyo twakinira ko kera habe amafinale menshi kabisa zasanga hari shamba kumenya kubungabunga ikintu wubatse ngira ngo hubatswe kumfashanya nico gituma ikintu baki kubake bahagirwa numenya kukibungabunga none umwana utateye igise womenye mwosa gute mugabo kuba ariko tuvyibakiye ntibizosubira ndabizi ntibizosubira tuzoyungabunga reka tuvyibakire tuzoyibungabunga kandi bizogenda neza ikindi cigwa hanyuma ikindi nuko umuntu abona imbere ufise ikintu gishobora kugira akamaro ukamukibona kuko ububona imbere ntagire n'umwe muri mwese yo kwicara atabona imbere. Hano ngo ngira ndabajane nko mu cemerezo abaza umwe wese nkamubaza ntimbona kazoza yawe nini haniho buruburi capu imbona kazoza yawe uravuga uti jewe ndakeneye ko ntegeza uzoshika kuri iki mukazova ko undi azohagushitsa ushikayo kuko uwo mugambi ntimusangiye uwo mugambi nawe musangiye umugambi wawe n'uwi wawe so wiwe ndabwije ukuri muzobona mu myaka nka 20 igitabo cyanditse kivuga kiti miracle buhunde muzobibona none ko cyari kibuze twakirose hari amahoro gusa kuko ahantu igihugu icyo ukoze cyose uronka amahera shaka ukubura ibarabara uzobona umuntu aje kugurira umwavu acaho kugurira ibene y'umwavu ibene y'umwavu baza kuri mwo herekereza ingahe gaba nta kintu ndabona mu Burundi ukora huronka kafezi mugabo ngaha mu gisagara kubera twari twarasamaye aha murashobora kuronka amahera mwebwe kunyene
mubibona ukunyene iyi sport irashobora kubazanira amahera utugenegene aba baririmbyi abakomedie umwe wese aragira ikintu kazora kirazana amahera none yabwije ukuri ahimure y'iterambere ry'Uburundi yamaze kuboneka muzoraba ibyo muzobona mu 2030 niho muzoca mu nkenyutse mu 2030 mu myaka 5 iza niho muzoca mumenya muvuye muti bya bindi byarivyo none rero ndabakegurikiye cyane kubona mwaje muri benshi hari na jewe nzohora nza ndaza gufasha uko ndonka umwanya naho mpamagagwa na vyinshi ndose akanya nanje nza uko ndonka akanya nza kugira ngo twese iki kintu tuze tugisangira twese amwe wese avuga ati aha ndimwo n'uwundi ati ndimwo n'uwundi ati ndimwo gutyo gice tukibungabunge hanyuma twebwe ruze twiyaga umugambi w'iterambere mu minsi izoza tugira amahoro.